umwana yarafashwe nyene afatwa n'ingwara zizo za malariya zitoya kuko yabanje kureka gufungura, tumaze kubona aretse gufungura turaja kumuvuza, tumuvuje bakamutora malariya, bakamutora ama infection, bakamutora izo nzoka nizo twamuvuza, ariko ijisho ako kanyama ko hejuru y'ijisho karabanza karaduga ijisho rimwe, kamaze kuduga rero umwana tuguma tumuvuza, abaganga baratubwira ati ngira ni imiti y'izo ngwara turiko turamuvura, ngira ngo buzokira, umwana ndamutahana muhira amaze gutora akamitende, mbona yasubiye gufungura, ivyo kuvumisa bitakirimwo ndamujana muhira, maze gushika muhira inyuma y'imisi 3 niho umwana yaca afatwa n'ibimurya mu gutwi, bimaze kumurya mu gutwi ndamusubiranayo, ndamusubiranye n'ubundi baramuvura hoho nta n'izindi ngwara babonye, bamuvuye nyene bavuga ati reka dukoreshe imiti tubona yomufasha, umwana ivyo biraturura mugabo ijisho ritera riduga, iryo jisho rero navamwo baravuga ati nukuri uyu mwana nta kuntu na kumwe mwomugumiza ngaha kuko ubu buvyimbe tubona bwafatanye no mu kanwa yohava aberamwo pararize, reka ahubwo tubarungike kugira ngo muje kumuvuza mumurabishe uwo muganga w'amaso, niko guca badutransfera i Bujumbura twari tumaze turorogeza kabiri, tumaze kuhaza baramupima, vy'ukuri batubwira ati nta ngorane n'imwe tubona umwana afise, umwana bamaze kutubwira ko ata ngorane afise tubona muga ariko arasinzikara, turahamagara abasenzi turababwira ati nukuri nimutube hafi, umwana wacu bamugiriye scanner ariko nta n'ikintu na kimwe bayatoye, umwana tuca turamudugana ruguru, tumusubiranya ruguru muhira, dusubira kw'ivuriro twari twamuvurije bwa mbere, turababwira ati nukuri igipimo mwadutumye i Bujumbura tuze kuvuza umwana ntiyaco n'icamutoye, batubwiye ko ata ngorane n'imwe afise, baravuga ati nubwo biri uko ntingaha nta muti dufise, n'ubundi turabandikira iyindi transfert kugira iki mubandanye muja kumuvuza ahandi, ngaha ntavyo dushoboye, niko guca tuja i Kibuye muri Gitega, umwana naho nyene bacimushikanyeho baramupima baratubwira ati ikintu tubona aya maso ntaco ariko, ahubwo indani niho hari ibintu, imvo y'ivyo bintu kugira amaso amere uko, niho hari indani niho hari ikintu gituma ayo maso asunikwa aja hejuru amera gutyo, nayo amaso arakomeye, nta ngorane n'imwe tubona twovura amaso, rero ahubwo ico twobafasha nimumusubirane i Bujumbura iyo mwari mwamujanye nawe babanze bamuvure ayo maso, niko guca tumugarukana, tumaze kumugarukana tumushikanye muri urgence baramutera amaraso nyene kuko amaraso yiwe ntayo yari afise, hama bamuteye amaraso rero tubona aratoye agahengwe, hamwe n'ivyo rero baca baratuzana ngaha muri chambre, tumaze gushika ngaha muri chambre rero niho baca bavuga ati umwana ntidupfa kumuvura kuko tubonye ukungene ameze twopfa kumuvura tutamugiriye ibipimo, ko guca bamusubiza muri scanner ikibereka yuko afise ibivyimba indani, ivyo bivyimba arivyo bituma ayo maso biyasunika agatunuka akaja hejuru, hama baramugirira n'iradiyo iratwereka yuko kubera yaryamira urubavu rumwe atihindukiza, afise nyene utuntu mu rubavu imbavu zitareha hariho urwaduze bivanye n'ukuntu ariko yaryamiramwo, ecographe nayo barambwira ati ahoja ku gitigu turabona yuko atangiye kugiraho utuntu tw'utuvyimba nyene, mugabo biracari hafi ntibirakura, mugabo turabona ko yafashwe, nivyo batubariye, igipimo naco nico gisigaye dukoresheje uno musi co kumukurako ako kanyama bakaja kugapima, ubu rero urumva ntituraronka inyishu, ntituragira ico gipimo nico tutararonkera inyishu. Bashimwe bakozi b'Imana, turabashimiye tubakengurukira kuba mwadushitseko, tukaba tubipfuriza umurango mwiza, twebwe mubona turi abavyeyi b'uwo mwana, nitwa Irakoze Sandrine, nukuri ndabashimiye ndabakengurukiye kuba munyiyumviriyeko, mukaba munyitayeho, nukuri sinoronka ico ndabashimira, nukuri sinoronka ico ndabaha, gusa Imana yo mw'ijuru abe ariyo ibampezagirira, hama umwana twaramugirishirije scanner, turamugirishiriza ecographe, turamugirishiriza n'iradiyo, rero ubu yagiye muri operation kugira ngo bamugirire ico gipimo, ariko nukuri twabipfuriza nyene yuko mwobandanya mudufasha kuko natwe batubwira yuko inyuma y'ivyo bamaze kuronka inyishu ingwara arwaye
yuko bazobandanya bamuvura, bakamuvura ngo ariko igitigiri c'amafaranga nabo batarakimenya, batararonka ukungene bokidusobanurira. Yego hamwe n'ivyo n'ukuri sikanere twararose nk'uku nyene mudukurikiranye, sikanere n'ukuri baradufashije, twarayirishe, turagura n'umuti wayo. Yego hamwe n'ivyo rero n'ukuri Imana ibahezagire, bongere umugisha, mubandanye mugwiriza aho mukura, mwavuze ati Yesu abahezagire. Nkaba nongeye gukengurukira rero n'abamaze imisi banyitayeho bankurikiye, bakaguma banshikanira ubutumwa n'ukuri hirya no hino, uwo barungikanye ntiyigwebura ngo avuge ati yama afise umutima mwiza n'ukuri yanshikanira ubutumwa akanyereka ati ubu butumwa akansigurira ati nabukuye ngaha, akabushikanira. Rero nkaba ndabashimiye ndabakengurukiye ku bamaze imisi bankurikirana, nkaba mvuze ati nabo nyene Yesu abahezagire, Imana ibagwirize aho bakura, igume ibongerereza. Black FM nawe nyene ndamushimiye ndamukengurukiye, nukuri iki gikorwa yakoze ni ciza, Imana izokimuhembere, izokibahezagirire, nukuri aho muja hose muraramigwe, Imana ibaje imbere, ikirenge c'Imana kibe ica mbere, icanyu gikurikire abamarayika babaherekeze, nukuri murindwe namwe muzigamirwe, nkaba mvuze ati nawe Umwami abahezagire. Hama igikuru n'amasengesho, kandi vy'ukuri n'abandi baranyitayeho, kuko iyo ntaronka indemeshanyo y'amasengesho ndaze mba ngeze kure, twebwe abavyeyi tuba tugeze kure, ariko kubw'amasengesho mwagiye mutuba hafi, rero n'ukuri n'ubu mubandanye muduterera amasengesho, mubandanye nyene muduterera uku nyene, kuko natwe tuzogera ku ntambwe nyene itoroshe, n'ukuri mubandanye rero mutuba hafi nk'uku nyene mubikora, nkavuze ati Yesu abahezagire.